August twarakoranye indirimbo zishika kuri zibiri, imwe kera yari indirimbo ihamagara urwaruka kugira ngo winjire mu rwego rw'inyamiramabi. Hanyuma ejo bundi muri Amerika turakorana iyindi, hanyuma kandi mwarayitoye cyane, turanabashimiye mwihiganwa. Ubu rero nari naje kumwakira ubwa mbere nk'umugenzi, tumva tumaze duhurira ku mwuga wo kuririmba, urumva ko tumaze gukora indirimbo zishika kuri zibiri. Ubwa kabiri nari naje kugira ndamukeze kuko ageze ku rwego rwo hejuru. Murabona abo asigaye abyinira, abasigaye yakira ko ari abantu bari hejuru cyane. Urumva rero yaraduze, nashaka kumukeza. Ubwa gatatu naje kugira ngo ndamwakire kubera kuko aririmba ivyo nkunda, no kuvuga ko aririmba ikirundi, umuco w'ikirundi, umudiho w'ikirundi, kandi murabona igihugu yagiyemwo abarundi kenshi abaririmbyi bagiye hariya baca bahindura bakaja kuririmba imico ya biriya bihugu, ivyo wabo bakavyibagira. Ico rero cantumye nza kumukeza nk'umuntu yagumye kwizima, kandi koko mbere ni nakamuno cambwira na bagenzi banje bose babaririmbyi nagenda bibutse ko ari abarundi, ko ikibaranga nk'abarundi ico twokwita umukono cyangwa sinyatire ni kuririmba mu kirundi, mu muco w'ikirundi, mu mudiho w'ikirundi, kuko nivyo vyonyene bibaranga nk'abarundi. Birya bindi iriya mico y'ahandi barazi no iyo babirimbye nubwo boja muri biriya bihugu ko badashobora kuba ba mbere kuko baba bariko baririmba ibitari vy'iwabo. Rero norangiza ndamuha ikaze n'isabukuru dukunda Uburundi, niyo nzoba ndi kanatsinda mu nteguro yayo akiyumvira, twagumye turi hafi na hafi. Nanje ndafise iyindi sabukuru yitwa igihugu, nawe nyene yarambaye hafi, ubu rero nanje nzomuba hafi, na cane ko izo sabukuru zifitaniye isano. Twese ni sabukuru ziba zishaka gukundisha Uburundi, igihugu cacu, tubicishije mu mico n'akaranga kacu. Agomba nifadikanye namwe mwese kwakira umuvukanyi wacu ashitse muri kino gihugu cy'u Burundi. Akaba ari umuvukanyi avuye kure muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi akaba aje mu gihugu c'amavukiro. Nk'uko mu ruririmbo mwamwakirije rubivuga, twagomba tumushikishe, tumuhe ikaze, tumwereke ko aje imuhira, aje mu Burundi, igihugu c'amata n'ubuki, igihugu c'amavukiro, kandi asanze ari igihugu cifashe. Twongere kandi tumukeze kuko si benshi bazanana inguvu nk'izo afise. Ahanini abantu benshi iyo bari hanze usanga bakunze kuririmba zene za ndirimbo ziganywe, zene za ndirimbo zifatiye ku mico n'imibereho y'iyo baherereye, ariko wewe by'ukuri mu bintu vyiwe akora byose, mu vyagira, murabona yuko atava kwizima, agumana kakaranga ku Burundi. Nagomba nongere ndamukengurukire cyane, ndamukeze kubona ingene mu vyakora ashira aha agaciro urwaruka, kagerageza kurufasha kugwegeranya kugira ngo rugire intege zo kubona yuko ubu ari umwuga. Murazi neza yuko abarayamaze abo hambere bati nta mwuga udakiza kiretse uwo kuroga. Nawe arabereka ati yamara hariho umwuga ngaha wobagirira akamaro. Aje mu bihe vyiza, ahasanze turi mu ntambara, intambara itoroshe, intambara igoye yo gukura ku mbuga indirimbo zitubahiriza imico y'u Burundi. Kwaje ari udufata mu mugongo, ari muri babandi badufasha. Turamwakirere, turamuha ikaze, kandi twaje tumushigikira. Iki ni cyerekana yuko iyo turiko turavuga ivy'indirimbo tutari contre indirimbo, ahubwo twifuza indirimbo zitwubaka, twifuza indirimbo zubaka abana bacu, zubaka abuzukuru, indirimbo zubahiriza akaranga k'u Burundi, indirimbo zubahiriza imico n'imibereho yacu. Ni no muri iyo ntumbero nyene urwego CNC
rwafashe yihuta ko mu maguru masha tugiye gushiraho studio yegukira CNC aho tuzoba tugamije gutera impunga mwese abaririmbyi muzoheza mugire mwarujisiremo kubera ziriya studio mugendamwo mubashira amafaranga hanyuma ibyo musohora ntibibaraba tuza kuvyumva byasohotse byamaze kuba nabi ariko n'ivyazi wacu mukabisohorerayo tuzobafasha kumimina.